Ishirahamwe FVS abagenzi b'abana yaratunganije uruganda rw'isuzuma ku ngo zo ku mitumba itandukanye yo mu makomine ya Ryansoro, Buraza, Itaba, Bukirasazi na Gishubi zaronkejwe inyigisho zo guhinduka mu mwaka wa 2022 biciye mu mugambi JWP ya gatatu w'ishirahamwe Care Internationale. Intumbero y'urwo ruganda yari yo gusuzuma ko ku mitumba bayeko hoba hari ibimenyetso vyerekana ko hari impinduka yotuma yitwa vy'ukuri imitumba y'akarorero. Ndirahisha Leonard umuhuza bikorwa w'umugambi JWP ya gatatu mu ntara ya Gitega yamenyesheje ko uwo mugambi ufise intumbero y'uko hoba impinduka biciye ku ngazi zitandukanye nko kugwanya amabi afatiye ku gitsina, guhinduka kw'izo ngo zifitaniye amatati, impinduka ifatiye ku iterambere ridakumira hamwe n'intererano ya buri muntu wese mu ihinduka ry'abantu ku mitumba babayeko. Nkuko bamwe mu bitavye urwo ruganda babivuze, mu ntara bagiye barashinga ngo ku mitumba myinshi harabaye impinduka haba mu kibano kuko abantu bijukiye gukora ibikorwa biteza imbere imiryango yabo, ndetse isesagurwa ry'amatungo mu ngo ryaragabanutse kuko abubakanye baja inama n'ingingo mu kurangura imigambi yabo. Ikindi naco ngo nta gucikiza kukibonekeza kenshi. Ibyo vyose ngo babikesha inyigisho z'umugambi wa JWP ya gatatu ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe FVS hamwe n'amashirahamwe y'ubuhinga basanzwe bakorana. Imiryango imwe imwe yashoboye gushinga intahe yaratwiganiye uko abagabo bahora bahohotera abagore babo babihevye. Yose umugore wanje umutima we waratuye kubera jewe ahirahiriyeho akaja ahantu akiyenda ataha isaha 12 zirenga cyo kurira amajoro. Hanyuma rero izinyigisho muduha zirakebura rwose zirigisha kuko zirabahisha umugore twashobora kubyara haya wangu opeda kona hapi yo kuranga ngamba iduhisha nihinga ligahe ajamya ha tukai isahani kandi basangira ikiri cyaje kuvuga isahani naka sinaje kumenya ngo nachavuga kanigira yora kumana muri mutima nagize kuteya imana yageno tukisangira niye byana hanyuma rero ndakunda ko wigisha handi muri izo komine yase abandi ishise sanga aho mbere niyo yari aratanga kanya nuko nyene bati wakoze ko muri izo nyigisho nashinga intara kongera yaciye gitanga ndetse n'aruko kugeza ahantu mu kiraro. Hanyuma rero murabona ko baduhaga inyigisho ngaha, izo nyigisho zozo rero twavuga mu minsi 3 zozo umuntu atunga yago yari kitumba nyene zara tumaze ko twese bahaga gusa ashobora kwitoze bakurinze. Hanyuma turatakaza kiyagara na petribani n'abadamu bacu nabo nyene ntagorwa naho namenye ko kwikosora buto nkura nagaye tukavuga ibyo iwacu n'abahunga nabo bakiye nukuri wayakitse uwo munsi ntukunye haye kuko akoze imbere yiwe ataka kubintu by'ukuri azosubiza kandi sigira ndabishije kuko nasanga abana gusa. Murabona ahantu hari amatati mu rugo y'iterambere tuvuga y'amagara meza ntibibone ntibikunda naho waba ukivi ntibikunda. Rero mu nyuma abana bamaze kubona ko nahindutse meze neza niba baza kurya bati uburyo budahutiga ngo pime uko basubiriye turahari kujya mu matora nzi yuko atari na rimwe bahora mu bintu byinshi
bagiye barasoma nanjye nanahunze jewe naho nasizeyo singapore gushikira ngo telefone cyane ngo mbe kwatewe guhabwa wewe ngo nawe twabara amajwi atuka indade ngabicari shitse sanga habaye biyo ku mutumba ari cyo wandi yaha umutima none yaje ntidahakewe no hanura cyane kandi ubu abakenyezi babo barashima intambwe abo bagabo bageze ko baravuze ko ubu bafashe iya mbere mu kuja baragendera ingo zitabanye neza kugira ngo bashobore kubigisha no kubafasha gutunganya ingo zabo. Tunamunyuza ko muri ibyo tuba tugeze ko ubu kuko ari karabivuga ubu tubayeho neza naho kare nkuko ari karabivuga je ntabise ibibazo birenze kuko urabona ko twari mu mashirahamwe ntitwari bwayagwize cyane abagabo ngo babyijukire babone ko amashirahamwe bifise akamaro je naje nabise ikibazo nahise ndi nkingi ku mutumba wa Nyakaramba ariko rero najeje amabanga menshi kuyaho batubwiriye yuko mu mashirahamwe abakenyezi dukwiye kwitoza maze kwitoza rero jembere ubu ni watanyemera ku gahinga baranyemera hari mbere hanini ya nabo yashakirwa nuko ahubwo mbere n'ibyangira byose ngiye ku gahinga niho banyemera baje naragenda yo mu kwitoza mu bintu azasanga n'ubundi bangiza umuntu bizeye icyo gihe rero naragiye kwitoza ku mutumba ntewe akamo niyigiwe pe nyene yaduhimiriza kabiri yaduhimiriza yuko ngo abakenyezi twoja mu ntwaro bacanca ndagirirwa amahirwe bangirwa kabiri amaze kungirwa kabiri ikitigo cyo ni mu byimwe hariho ngira mu mihari y'ingendanye ndikizigenza wabo ahandi bumva baranyemera bagasubira mugo maze gushika muhira nava hamwe mu mihari nagirane agashika ntoza kamuka mvuye kuboregwa nari mu bagabo nari muki ku munsi kure yuko natebye ndiko ndakoresha amanama y'imihari ntiyabyumva aho mariye kuja mu ntwaro ho urumva byabaye ibindi urumva ngo ngiye kuja gutatura amatata ahantu barantumye ko ibyo sinashika ngo ndamubwire narashika nkarondera nkasubira ibyo byose twabiga nyine ariko arabivuga we yaravye hariya muga kimwe gusa ryabaga ry'abakenyezi byatwigisha mu mashirahamwe kuko ntabwo ego naragirisha ko naturira ku mutima muga sinabimwereka wewe ngo ndagirisha ko ndabimweretse narashikanya abona ntikira kurondera dondere rero narashiringiye ngaho ku meza nuko ariko arabivuga ukajya kamere yiwe n'ukuri atabonye kurusheti ngira ngo muri ibyo ngira ngo ntibibaho namwe ibyo bintu nabyitwetse nace no kwibuye amaze kuza atahutse yatahuka ari aho wa mukecuru ari ngaho ndi ngaho ahubwo nayo nzi kutarataha eka nyine akandurika nyine birenge je harageze igihe n'ukuri ntabesha je kutebayo numva ko ngwaye umutima ndagenda kwa muganga je barambwira bati wowe ngwaye umutima ati kandi uwo mutima urwaye bituruka ku bintu byinshi by'ofisi je ndabagira none je ko mfise umugabo akaze ankarira none je iryo cyagumba bizohera gute yarankarira kandi umutima muhira nka kubyerekana nkagenda mu kigo nyene nkigira nkariya nkirarirayo nyene hano nyene hariya kure nyene hamwe n'ahaza kuguma aza kundondera basa kumambura ibyo bibaye ngaho bamaze kumbwira gutyo baca bambwira bati genda turabyikuramo yamara ibintu byinshi ako turabyikuramo kuko n'ayahandi wewe izoteba bikubane ingorane wa mugabo rero urumva tumaze kubana yaciye abona yuko ngo ndamurenge ngiye mu ntwaro urumva ingaruka zagiye zirahaboneka muga narazihanganira ntagenda nkahuza abantu kandi bakanyumvira muga navuga nti naho nshika je kumaze kwemera kuja mu ntwaro nakuri ndagoma ndari hariya mu kigo muga mu maso y'abantu jewe ibintu nabikora je ndabibamwo abana barangaho tubayeho nabi muga mu nyuma rero aho jewe bagwiriye baratwigisha ati amashyirahamwe jiwe cya gatatu oya ya kabiri abagabo nabo nyine ngo bagakenewe kuja muri rya migwi 16 jewe yamara bicuritse naragenda ndatera nyine kamwe ndamubwira nti yamara burya badutumye ko abagabo boja mu mashyirahamwe ngo jewe ngirayo we aho buke nkasubira byacuritse yo tutariko
ndakwinginze uzoje mu nama izobera i Nyakarambo hariyo abatangamuco bazoza kutugendera nanjye kumva twe twateguye agakino tujya gukinira ku Ntunda ahantu nyene muri Giasoro nyene ku Ntunda ariko rero yaravye arankunda nk'uko ariko arabivuga yaragiye muri ico giki acasanga kumva ibintu byinshi biramukora nanjye ngiye ku Ntunda iki kino twakinye sanga kumva banyisizina ngo jewe nitwa Ndayarinze je ndavuga nti none ibi bintu babimurikiwe gute ku bibazo nanjye mfise muhira mugabo gaca bambwira bati woze gukina ico gikino wiswe Ndayarinze je ndavuga basha ni igikorwa c'Imana kweye ndatimba ico gikino ndagikina n'ukuri ndagikinye rero ubu mupapa naramubwiye kubera byaje bwije ndambwiye ntiyamara burya twe twakanguye twarose abashitsi bwije none uragerageza kuza kuntegera nukuri nagiye numva mbwiye nguza nanye inzira iyihe je ndamubwira inzira nzananye icyo gihe rero ndambona rero yaraje kuntegera kumbe mu nyuma n'iza nyigisho yahakuye yagiye asanga zimukoraho mu nyuma rero nk'uko ariko arabivuga bagiye baratuma ko ibintu by'amanama akaza nino yaciye atera aguma ariko arahinduka kugeza nino za nk'uko ariko arabivuga ni ukuri ubu tubanye neza. Abagize izo ngo barerekanye intambwe bamaze gutera kandi baremeza ko kuva baronkejwe izo nyigisho bahindutse ubu ndetse bafatwa nk'ingo z'akarorero kuko bashoboye guhindura n'izindi ngo zigifise ingorane mu turere basanzwe baherereyemo. Ubu rero aho ngeze tugeze ahantu twe nawe barako hariho n'abandi mutumba baje tujya guhanura twe nawe aho byaraniranye kandi tukuze rimwe na rimwe abantu bose dushitse aho hantu rimwe na rimwe ntabusubirana kuko jewe mu rugo ziwanje icyo nasinze n'abapati nari bari baje kumukezo barahanura Amireka giye kugamura kuzakira barengana bamengo n'ibindi Cheta kuyitonga n'abantu kumenya abantu n'ibindi nakiga bakarayo muje kumva kino cyo ngomba sinafati rero majambo make jewe nandi nyinshi kuko tarashikiye majambo make ndayishikiye. Abari muri urwo ruganda bariyemeje ko bagiye kubandanya baba urumuri aho baherereye no kubandanya bahanura izindi ngo zigifise ingorane z'umubano hamwe no gukorera mu runani gusumba uko bahora babikora.